ndi umucoach w'ibintu bitandukanye. Ndakoca muri fitness, nkagira na taekwondo, nkagira na kwa gym. Muri gym yaza ko ariho cyo guhagarara mu gana cyacu no munsi ibyo ukora muri gym, gukora sport muri gym mu bitango byari gukora n'entraîner abantu cyangwa ni entraîner gutangura we uri entraîner ubwawe. Je ni entraîner January 2013. Ni igiki cyo cyaratumye ujya gutangira sport muri gym? Nahiriye muri quartier nk'abandi ba jeune benshi b'imyaka yanje, twagiye bijya vy'amasima, amapuri, indobo, tututu. Hama mu nyuma ndahindura nja muri gym. Yego. Icyo muri gym hari umuntu wabara ku influence kugira ngo uje gutangira sport muri gym? Ntangura muri gym nagiye jenyene, nta influence y'umuntu umwe yigeze impamagara. Yego. Igihe wagiye muri gym wamaze iminsi ngaho ngo utangiye kubona ko ivyo ukeneye kuba ku mubiri wawe biriko biragenda neza? Narafashe processus ndende kubera mu ntango nagiye jenyene, nagiye juste kuja muri gym kubera nahise umwanya mutoya, nkafise n'abagenzi bagira gym. Mugabe ikintu nuvuga cyamfashije kubona resultat n'abagenzi nasanze muri gym, niyo bampaye motivation. Yego. Imbere yuko utangura muri gym hari indi sport waragira atari gym? Yego, nakuze ndi umusportif, football, basket, hama taekwondo. Hama navuye muri taekwondo, ntangwa kuvanga taekwondo na gym, sorry. Yego. Taekwondo nayo mayitangiye? Taekwondo nayitangiye 2011-12. Muri taekwondo maze gushika he, maze Nubu uracagiye taekwondo canke ndacagiye taekwondo mugapana cyane rimwe nyene. Ndi cyane muri fitness gusumba muri taekwondo. Watubwiye ko ukorana muri aqua gym naho umufasha iki wafasha iki? Aqua gym ni sport zo mu mazi. Yego. Iraryoshe, ni sport nziza, ni sport garantisa gutakaza ibiro utinze ugira ingorane z'amavi, ama articulation. Yego. Gukora gym cyane nta ngaruka mbi bigira ku magara yawe? Oya, iyo bigize neza nta ngaruka mbi bikugiye guha impuze resultat nziza. Sinzi contraire ingaruka ashobora kuba nziza canke mbi. So bitanga resultat nziza kuvyo maze kubona. Amwe ugize ikibazo ukagira movement itari nziza, zinavyo mu sport yose. Izo movement zitari nziza hari aho urabibona muri gym umuntu aza kugira movement zitari nziza amaze kugira ingaruka mbi muri gym? Personally nta numwe ndabona mu maso yanje gutya, genre mbanzi kurikira amatemonyage y'abandi cyangwa umuntu akagira ibintu mutari kumwe mu maso ahubwo ati nababaye gutya, nagize gutya. Ugiye kumubaza movement yagize yakweretse ngene yagize movement kana kagize movement atari nziza cyane. Abantu mufasha kugira sport muri gym cyangwa abantu bakunda kugira sport muri gym bari mu iki yandi avuga imyaka isanga cyangwa abantu bahamagarira kugira gym? Gym nta limite n'urugezo. Nta kuvuga ngo uri mutoya cyangwa uri urashaje. Gym ihamagariwe bose. Gusa ama exercice dukorera muri gym niyo tugenda turatandukanya bivanye n'ubukomezi bw'umuntu. Bien sûr n'imyaka y'umuntu, umwana akiri mutoya nshaka kumufasha iki kumwe n'umuntu ageze mu zabukuru. Naho bamwe usanga bashaje mugabo bari strong, ndamaze kubona amatemonyage usanga bakomeye gusumba abantu bakiri batoya birabaho. So turiga kumenya umuntu ko ameze byarari kugira sport, ingwane yo bafise turacha dukorera kuri ivyo amadetail bose ntibakora kimwe. Nk'ibyo mukora abantu mubigisha ibintu munyize cyangwa n'ibyo nyine ni experience mwaronke hano muri gym nawe? Naravyize nange nozogira amaformation makeya. Ego mwabwize hano mu Burundi hari abavyigisha cyangwa umuntu kora abakoresha bari muri gym no musimiraza ko ni benshi batandukanye bakoresha? Naragiye ubuntu bwo kujabuka gatoya kugira amaformation hanze. Yego, hama nonga anye hagati y'abakoci nyene bamwe abankuriye mu burambe ndabaza jewe
iyo ikintu gitahura neza ndabaza bakambwira ati uku gucyanye na gucyanye hama munakongeza muri bwa bumenyi bundi bo hari abantu batinya kuza muri sport batinya kuza muri gym bibone ko bangana cyangwa bavuga ati nubwo noje hariya sinshobora kuvayo hano muri gym umuntu wese ahaje arashaka kuronka icyo yifuza yego ntabwo ashobora kuza avuga ati jewe ngoma ngende kugira ngo umubiri wanje ndawuvyimbishe ngende cyangwa ngende ari kurikana ntibikunda ko vyanka bikunda ko umuntu adashobora kuba yihanganiye yakora jewe nari muto cyane sana kabisa so narakoze kandi iyo peut-être ntaronka abantu batari ku motiva nari gukora bya bindi nyene mugenda muri gym kabiri musomene ugasanga mu kwezi wagiye gake kabaho gacha we expectinga ugacha wizera kuronka resultat vyihuta niyo challenge kunda gushika mugabo iyo ucizemo effort muri gym ntibeshe gym iguha icyo yihaye ni kugira ngo umuntu atabaye kubona resultat biramutwara nk'igihe kingana gute akora muri gym ni kibazo ciza mugabo kinagoye bivana umwanya uyihaye kugira navuze gym iguha ivyo yihaye uyihaye umwanya ukwiye muri gym resultat biranyaruka uyihaye umwanya atari mwinshi nanye resultat biranyaruka irateba mugabo still resultat iraza hari abantu bamwe baza muri gym bakora usanga bafise hari abandi bakorera iyo bavuga bakorera muri quartier by'ibyuma bakora n'isima n'iki ese hari itandukaniro rihari ivyo muri gym ni kubera biri bien équilibré en tout cas 10 kg muri gym ni 10 kg ya vrai kandi 10 kg babingana mugabo zo muri quartier ni gako sanga 10 kg na 10 kg umva gauche na droite bingana so muri gym ni byiza gusumba byo muri quartier mugabo simvuze ko ari ibyo muri quartier nibyo byatureze narabonye ma transformation nje mu mubiri antuka ntangiye kugira transformation mu mubiri nahereye muri quartier nanje muri wanje urashoboye kwaguka gusa muri gym hari akabijya ko muri quartier duce muri taekwondo gatwana muri taekwondo hari amahiganwa maze gukina tushaka kumenya titara kinahiganwa muri taekwondo oya nta higana nimwe igeze nkina muri taekwondo yego ariko n'umuntu afise ubwo bigisha taekwondo yego mbega kuvanga iyo abantu bose bigisha taekwondo gym umwanya birakorohera umwanya ntiyorohera cyane nico gituma bumva nagira ibakwe yuko nabitanguje imbere yuko nja muri gym nihebere gym narashoboye kuronka aba ceinture noire batatu numwe muri yo club yasanze mu ceinture noire we yasokeye igihugu kenshi kandi ari bien so niyo baci basigana club jenja yo gakikabaho abantu batizikaga gym po office bwo buje muri gym ntibyokunda mu bahamagarira no giye intambwe ya mbere byose ni intambwe ya mbere as long as ubikunda birakunda kubona ihinduka ku mubiri wawe yego no magara yawe kandi gym burya ifise n'akamaro ku magara y'umuntu ifise akamaro kenshi ku magara y'umuntu cyane vraiment kwera umva mu buzima busanzwe turakenera guterura ibintu byacu umunsi urizina simisi zo kumufise umuntu aguteruza ibintu cyangwa urakura turakenera ko witerura urahita gutabuzukuru turakenera kugira ngo buto nabwo burakenera ko ugira yo habitude hari n'abagenzi muri gym ya aussi le social hihindura gusa le physique oya iyo ugiye muri gym nziza non seulement ubona umubiri wawe uvyimba canke wonda mugabo mu mutwe naho nyene hari akantu gahinduka akajambo kanyuma ku bakunzi bifuza kugira sport bifuza kubaka nibira ariko batijukira kuja muri gym n'ubabwira bagerageza kora umva kwifuza ni kimwe kubikora n'ikindi so nimba ushaka kubona umubiri wawe uhindutse gerageza ubikora kuya navuze ngiye intambwe ya mbere urondera umucoach cyangwa urondera umupartner gym nkuko je natanguye saba aba partners ba motivation banyihanganira bamfasha so ni pole kugenda bagira pole kugenda bahinduka